irimbishije dimanche dufate nimba umuntu yaryohewe urumva sinzi ukacibona mutashe tirenda shaka kuza muri kohare nanze ndashaka kuza muri kohare naryohewe kunuririmba urumva ukumva aje kubera ko yaryohewe ko kunuririmba uwo muntu nta ingabire uzocugenda kwibonera he ko atari yiwe nta misa bimaramo cyangwa wewe yakunze utakiri muri icyo kibanza acaheba icyo cyo nico ariko ujya muntu w'ingabire yiwe ntaza kubera ko abonye abantu ntaza kubera ko afatiye ku muntu oya ahubwo abyisangamo abibamo we yumva ategereza kubijyamo nyine nato ahagaze kandi umuntu adafatiye ku kintu umva nta kintu kiba kimuhungabanya nari umuridera kuri iyo myaka muri kohari Natanguye kera kandi Jesse naratanguye muri Sunday school washise uja muri kohari nta nkuru kandi nashise ndi murongozi kuri iyo myaka nyine uraza kuducishiriza ko natwe tujyoheye nashikane urumva muri make nabisanze uko nyene shika rero baca banyizera n'ubwana mfise bwose ntibanabubona bangira n'umurongozi wiye kohari kandi rimwe abapapa abamama Nizo ni urumva korale nkuru yo mu rusengero rijya riri bahuti aho rero kandi ndiko mvuga je nanje n'umwana nawe ndamuvugiye nawe n'umuririmbyi namwe ngo kuzanira bavyaye baririmbyi gusa rero ingabire ikure ibesende ego nazo mukuzanira undi bose karanda yo kuririmba yo muryango oya wowe rero wowe ni too much ntugiye oya bitanguye ari muto yapana jewe ngo nari kuri 13 we yarafise 5 kuri 7 niho yanditse indirimbo yiwe 7 umwana wa 7 akandika indirimbo yiwe kandi rero gayo mu Giswahili uko les gens de mwiriwe no bwakevanye umwe wese aho aherereye ye nahise ashimwe ku bakozi b'Imana hari abantu tuba turiko turarengera tuvuze uko onye nk'umukozi w'Imana yicaye imbere yacu so reka rero mu nkudenda baramutse mwebwe mukurikirana sano yacu turabahaye mwiriwe na bwakevanye umwe wese aho aherereye tunabaha nikaze mu kiganiro cuno munsi kiganiro gitandukanye n'ibindi biganiro tumaze kugira byose rero no mutuka tubazaniye umwigeme mwiza cyane asa neza antuka ibintu ndiko ndavuga nawe n'ibintu mwibonera size ndiko ndabona je nyene asa neza yambaye ibintu by'agaciro gusa ama or gusa ngira ngo sinzi ko baceni baraba kuko bari kwa bamugira nabi sireko tubaze tumuha ikaze rero abanda turamutse abakunzi bacu ndetse aramutse n'abakunzi biwe ubwiwe bwite so turaguha ikaze mama yacu murakoze cyane turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo buri wese aho aherereye akadukurikirana abakunzi bacu yavuze ngo umwigeme n'umudame oh my god n'umudame umwana umwe mbabarire cyane ndumva nari ndagukuye ko ikintu ntaguhaye nibo ni sawa hama turanezerewe cyane kongera kuba muri kano karyo keza muri kino kiganiro Imana ibamugisha amina nawe guhezagira amen naje ndumukozi w'Imana reka tunabura bibora ko nukuri birakegerega nibyo bikenewe n'ubundi turi mu nzira mu ijuru iriko yuko abantu tuguma tubabwira ijambo ry'Imana abakozi b'Imana kabisa tugeze hose tuba abakozi b'Imana tubabwira injiri nuko nubisa kuri umukozi w'Imana si kandi hari abantu benshi iyo bavyutse badasenga canke badasoma ijambo ry'Imana tukabongera abantu rimwe abo bantu kiretse satani yanteye uko ubyutse ubyuka usoma ijambo ry'Imana harisengera oya urashobora kutabyuka usoma ijambo ry'Imana ukibyuka ariko ku munsi ugafata basi n'akanya gato karisoma ariko gusenga byo byamamo buri mwanya buri munota buri segonda tuguma dusenga so tugira ijambo ry'Imana rimaze iminsi rigufasha natwe ridufasha unyene aho tugeze no kuza turavuga ijambo ry'Imana nka January rivuga ubunye mugabo ndari kubadije wewe bimbwire wewe rimaze iminsi rigufasha akavuga ati je ndifuza ko ijambo ndarisangiza abantu benshi harabo ryofasha rero benshi ryokiza cyane cyane abariko baradukurikirana uhoraho niwo mwungere wanje sinzokena amina so no musora mutse neza rero mushimira mu basize bakomeye
umwana wa musiza akomeye bose barakomeye Imana ishimwe so reka twinjira muri nyamukuru mu catuzanye cyo tuje kuyaga ko so bakunzi bacu nkuko mumubona umumama wacu mwiza asa neza afite impano idasanzwe impano yo kuririmba gusa rero bikantangaza kenshi uzurabimuna afite impano usanga ijwi ryo ridahwanye nuko aririmba sinzi baze kuvyumva jenye ugasanga voice afise mu kuvuga si yakoresha mu kuririmba bijya bintu uvyumva gute okay mu kuririmba afise rimeze gute mu kuvuga abafise mu kuririmba nk'ubu wende uko ndakumviriza ndumva yuko ijwi ufise siryo ukoresha mu kuririmba atwa mu kuririmba urahindura ugahibongoza ubwo ari umuntu ushaka kumva ijwi ukavuga ati umuntu ntangabire yo kuririmba afise muga kuririmbira oh my god abamarayika bari kwisi ari gusanga mu kuvuga usanga ijwi umenga ni rinini uruzi impamvu ni kubera uko uba waririmbye cyane riraheba rikaguka no mu kuvuga usanga uri kuravuga cyane no nkubwira travail kangahe mu ndwi oya na travail nibaza ko sindaheruka aho ntiwerutse kuririmba ahubwo kuririmba ndabyirirwamo kandi donc uri kuririmba travail narazikoze apana iki igihe cyaheze mu minsi heza aho ubiju ryaragororotse ntabyo kuvuga ngo ndiko ndaja kurirondera ngo ndarigorora si question ko ryagororotse ahubwo ni usanga hari igihe uba ufise uwo mwanya wo kubikora n'igihe usanga umwanya uri kukubana mu ugenda gukoresha biriya wiziganije bijya wabitse ukabizana ubu so mu kuririmba siko abantu benshi barihenda cyane ugasanga like kuko impano no gukunda ikintu ibintu biratandukanye cyane ushobora kuba ukunda kuririmba gusa atari yo mpano yawe uwo bidutandukaniriza gute wowe wamenye gute yuko ari yo mpano yiwawe ko atari kubikunda ahubwo yari umuhamagara Imana yaguhamagara ari igihe usanga dufatiye nko mu makohare bariya abantu bose bari muri kohare reka ndabivuye gutya si umuhamagaro wabo si bose bari mu rujya muhamagaro nk'akarorero narakora ku giti cyanjye nkiri mu makohare nyine nkiririmba mu makohare basanga ndi muri eglise ukabona nk'abantu nka kujya ndirimbishije dimanche dufate niba umuntu yaryohewe urumva sinzi ukacibona mutashe ati ndashaka kuza muri kohare nanjye ndashaka kuza muri kohare naryohewe ukuntu uririmba urumva ukumva aje kubera ko yaryohewe ko ukuntu uririmba uwo muntu ingabire uzoca ugenda kwibonera he ko atari yiwe nta misa bimaramo cyangwa wewe yakunze utakiri muri icyo kibanza acaheba icyo cyo nico ariko ujya muntu w'ingabire yiwe ntaza kubera ko abonye abantu ntaza kubera ko afatiye ku muntu oya ahubwo abyisangamo abibamo we yumva ategereza kubijyamo nyine nato ahagaze kandi umuntu adafatiye ku kintu umva nta kintu kiba kimuhungabanya aba ari muri byo muri make ibyo byiwe ubyisangamo nyine kandi kenshi ari ingabire urayivukana usanga kiya gihe umaze gutora ubwenge kumenya ubwenge usanga ari bwo buzima bwawe kandi bukajye nkiri muto cyane ugasanga ndaririmba première voix deuxième voix nta muntu yabinyigishije troisième voix ndi muto urabivuga ibyo bintu nta hantu bifatiye ni ingabire bivuye ku Mana yego so icyo kintu cyo tuvuze cyo muri kohare ugasanga harimo abantu benshi kubera bakunze cyamaze kukibona kuko abari muri kohare bose singabiro yabo hari abariyo baje gushigikira mu gusenga basengera igikorwa kandi atari yo ngabire ukambwira ati je hagiye irimbe wenyene atora adapima kabisa ugasanga kagenda kontwe iki Mpanda biraba naje muri kohare kandi naje ndakijije yego muri kohare mpanda biraba nkiyo hari umuntu bashobora guha indirimbo siko ngo amumuridere ugasanga ntibyaryoshe nkuko hari uwundi abiryo ugasanga ugera ikoresheje ya ndirimbo nyine usanga abantu n'uwundi akoresheje ya ndirimbo ye ugasanga abantu ntibabyakiriye cyo kimwe ariko muri ubwo buryo singabire
bica nibiki singabire umwe arakoresheje biraryoshe ubundi ntibizanze ubundi ntimuvyumva singabire ashaka kuba afise ingabire mugabo ntazi yayikoresha gute ntazi ukuntu ayikoresha iyo ngabire ingabire kuba uyifise ntibivuze ko uzoririmba abantu baryohewe kubera ko ari ingabire iravomerwa rero ivomerwa mu buryo n'amasengesho ni muri make iyo uri kuririmba n'ivyaha uri kuririmba dufate uri kuri programme dufate singiye kure kuko usanga mwisi hari ibyaha abantu twese turacumura ariko tubabarirwa hari imbabazi hari amaraso ya Yesu usanga agenda niyo rero usanga umuntu yakoresheje bigenze neza yibutse gutunganya ahantu bitagenze neza yamenya ikibanza agomba cyangwa ibyo agomba akore akamenya ko ategerezwa kwitunganya ategerezwa kwisengera urumva hama amavuta y'Imana akamubako hariho n'undi muntu nawe bavuye mu kabare avuye ashikaririmba ufise ingabire mugurumva abo bantu babiri batandukanye wayibereye maso wayisengeye abo bantu babiri batandukanye uyu muntu azoririmba ngo ufashwe kubera ibiri simwe ukawera ari muri we simwe muyera ari muri we arafise indi mpemu reka akora ibyo ategerezwa gukora mugabo bitarimwo bitari mu mpemu niko ndabivuge gutyo rero kuba iyo ririmba ntibiryo ega nawe nanje ndashobora kuririmba no musi bugenda neza ivyo mugukumva baruti yabaye anyways na dekonyo my god bibutsa akantu urazi yuko utatubwiye izina nitwa Lydia ririmba uti none twaryohewe cyane jeko ndakuzi like wambwiye izina tanibaza yuko ngira bose bakuzi oh my god tubabariye cyane batubabariye ego so tubandanye rero aho twari tugeze bariko tubwira yuko genre kuza kuririmba bivana no kubibera amaso ugasenga ugasengera ingabire yawe Imana ikabibamo gusa hari ikindi kintu maze kubona ku baririmbyi ugasanga umuntu nta jwi ryiza afise gusa ni wa muntu abikunda ugasanga agiye imbere y'abantu barafashwa gusa ari undi afise ijwi ryiza tellement que umwumvise uvuga ati oh my god uyu muntu iri jwi yarikuye hehe gusa ugasanga niho ntabiviva umengo ni guheza ibwirizwa kuja imbere y'abantu ugaheza babone yuko wahejeje kurongora vuga abantu batarambiwe abo bantu nabo wewe ugize ishi bavuga ko ni cyake ni nje kuvuga uyo muntu wewe ashaka arabizi kwazi kuririmba umva wewe ahagaze kujwi ahagaze kujwi arazi kwazi kuririmba urazi ushobora kugenda kumva ugasangiye muri event hari aboshipa batandukanye ariko kumva umwe aririmba neza kabisa muga nta mavuta ukavuga wow aririmba neza muga ntibyagufashije ariko wumvise ko aririmba neza muga ntibigufashije ntacyo bihinduye muri wewe uwo muntu ntatumye ukizwa cyane ntatumye uhera ibi nibi cyane ntiyumvise ko ari umuntu ashobora kuririmba ukumva umenga ibibazo birarangiye ukumva ikibazo waruzanye kiraheze rero mugo ujya muntu azi kuririmba akora ibyo nyene azi ma technique niki muga bitarimwo amavuta ntibishobora kuryoha ntibishobora gufasha abantu ariko ujya muntu afise amavuta ntafise ijwi ribi kandi n'ijwi ribi ari umuntu ijwi ribi rirabaho ugasanga umuntu ijwi ribi gusa sindiko ndabitara ni mu buryo basi si ijwi ribi komte basi ni wa muntu okay ntazi kuririmba voilà reka tuwe ko atazi kuririmba ko yabuze ijwi ribi ego kuko abantu bari abazi kuririmba byo birazwe hari n'abatabizi ashobora kuba atari n'ingabire yawe ego rero kuba utazi kuririmba bibaho mugabo ushobora kuba utazi kuririmba ariko uwo mwanya ukaririmba amavuta akuruka ko wowe wifitiye amavuta wowe wagiye ku mavi yasenga so Lydia mwe ku gatwe kiwawe ibi bintu byo kuririmba wabitanguye ryaheze igihe kingana gute bitangura jewe heze igihe ni bimwe nakubwira igifise imyaka 13 imyaka 13 nararirimba nari umuridea kuri iyo myaka muri chorale
Natanguye kera kandi Jesse naratanguye muri Sunday school washise uja muri korali nta nkuru kandi nashise ndi umurongozi kuri iyo myaka nyene uraza kuducishiriza ko natwe turyoheye nashikane urumva muri make nabisanze uko nyene nshika rero baca banyizera n'ubwana mfise bwose ntibanabubona bangira n'umurongozi wiye korali kandi rimwe abapapa abamama Nizo ni urumva korali nkuru yo mu rusengero ku myaka 13 nararirimba na kompoza indirimbo ku myaka 14 indirimbo ya mbere ku myaka 14 Yesu wehewe wabitanguye kera ariko urumva ko kugenda uba mu makohare cyangwa imisi ikagenda urumva ndi mu makohare ku giti canje rero mugaheza imyaka 3 ndirimba nkora indirimbo nkashira kuri YouTube indirimbo za personnel ariko mba nico gihe zaba zihari zanje mugabo nta ubwo ntibwari bwakundi cyangwa ntibyari igihe nticyari bwagere tavuge guco igihe nticyari bwagere cyuko nkora nkabishira ku mugaragaro kavyerekana abantu bose bakabibona so mbe ico gihe watangura ninde muntu yagufashije cyane arasponsoriza amahera menshi kugira ashikire ingabire yawe igihe ntanguye kurimba bitangura ku mugabo igihe ntanguye ndimba ibyanje nyene nabitanguye ndi ku mugabo arabyumva ko ari umugabo yashyizeho mutayo munini urabyumva niwe manager wawe so ari indirimbo yaduheruka kubona ubuntu ni indirimbo iryoshe ifite amajambo meza ko ariko yise ubuntu nyene ubuntu irimo amajambo y'ubuntu nyene Imana yatugiriye yego ndabyumva like kubera iki wari ko genre uri mu buntu ndabyumva uri mu buntu ariko hari ikintu catumye vuga ati iyi ndirimbo ndayanditse bivanye n'iyi mpamvu iyi bituma ndayitorera ino titre like n'amajambo ameze uko ni indirimbo iri muri Bible mu Banyefeso igice cya 2 rero ni kumwe uri kusoma ijambo ry'Imana amukumva amajambo ngakuramo ikintu bucyo bivaye n'ubwo buntu nyene buntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera nabyo nyene byavuye kuhoraho urumva hama numva harimo indirimbo ndavuga amajambo rero ari muri Bibiliya ari umuntu ashobora kuba atarasoma cyangwa yarasomye karenza ndabivuge mu ndirimbo rero n'undi umuntu atarasoma ari umva ko bagiriwe ubuntu yego buntu nyene yego bagiriwe turanabudevelopa ubugira ikintu kininiya cyagutse buryo bwaho umuntu wese azatahura ubwo buntu azobimenya twagiriwe n'Uwiteka so Lydia turabona ubu hasigaye hari ibintu bigoye like kuronka sponsor n'ibintu bigoye kuronka umuntu akumanaginga utarubaka izina cyane ibintu bigoye ese wewe mwiki gihe birakorohera cyane ku gusohora indirimbo zawe gusohora indirimbo nyene byumva ko je biroroha kuko gabo nyene nawe abakeneye ko nsohora indirimbo ababikeneye umva nta bintu turinda kugongandamo uko okay no gupataje ubutumwa nawe ni nkuko atobikora ariko akeneye kubikora biciye muri wewe uje uko wese umuririmbyi wese umuririmbyi ariko rero kandi urumva umugabo wanje niyone twoterana ingumu ngo mama ngende gusora indirimbo ategereza arabizi ko bitegereza niko yaguha yanga bikunda hasi aronse arama ataronse ni byose ni mumwumvikana yego ni nk'iki kintu wumva ukeneye abantu bo gufasha like kwera mu mukeneye support nini ya abantu musora indirimbo aranka kantu wumva ukeneye support ya mbere nkunda gusaba amasengesho aratuma ibitagenda bigenda neza umuntu nimba akiri hasi aduga ikindi nk'abantu naho utobu usanga ibintu bya gospel ibi bintu bindi umenga kugira umuntu araba indirimbo anayiheze cyangwa agire comment agire jeme kugira asunike igikorwa partage usanga umenga ni umuzigo ni umutwaro ariko turayibasaba pe turayibasaba baza badusupporting kugira ubutumwa bushike kure ushobora kubona indirimbo wewe ukayibona mugenza nawe abakeneye kuyibona ariko utayimuhaye azoyibona gute ngihonda rero ubwo nibwo bufasha n'ukuri ubufasha usuma ibindi ngo
ibaze kugira j'aime kugira comment kugira s'abonner ibyo bintu n'ukuri n'ukuri si ibintu birenze nta mafaranga nta 10,000 twasaje mu buryo bw'amafaranga donc uvuga ati je nta mahera ndiko ndabagoza oya saba none bate icyo kintu cyo nicyo ukunda musama na j'aime base kuyishiraho wose mu mafaranga bakaguha bagetse oya tubasaba utuntu duto basi kugira bahera kuri bito niba kumva umuntu ashobora gusapotinga kuri sabone akumva nta mafaranga ariko hari umuntu akora sabone akacabwira ngo none sinagize sabone nisorore kuvionda ko sabone nke umusororera ikumaja mu ko na wamusororeye mu kumuha iyo ndirimbo ubwo butumwa wewe wamusororeye ikintu gikomeye nawe gucumuha amahera amafaranga none umusabye amahera bamurira ko ibyo ese umuntu agukeneye ama platform ukoresha ni nkaya kugira abantu bamenye ahantu bazogusapotingira kuri YouTube ni riri bahuti Instagram TikTok nuko nyene page ya Facebook no kuri Facebook isanzwe hose nuko nyene riri bahuti okay aho rero kandi ndiko mvuga je nandi n'umwana nawe ndamuvugiye nawe n'umuririmbyi namwe ngo kuzanira bavyaye abaririmbyi gusa rero ingabire ikure inezende ego nazo mukuzanira ndi bose ni karanda yo kuririmba yo muryango oya wowe ni too much ntugiye bitanguye ari muto yapana jewe ngo nari kuri 13 we yarafise 5 kuri 7 niyo yanditse indirimbo yiwe 7 umwana wa 7 akandika indirimbo yiwe kandi rero gayo mu Giswahili uwo rero uwo tuzogigana cyo mu Giswahili ego bro urumva kuri 13 indirimbo ziriho kuri YouTube kandi ni yiwe personnel uzomunzanire nzomukuzanira uzomunzanire tubone umwana w'igitangaza kuri seta ashaka akamenya umuhamagaro wiwe cyakora gusa cyakora nk'ubu yanditse arambaza mama ndabira ino ndirimbo bimeze gute ufashirije Nizo kakosora gusa utuntu tuko ariko nta kintu mpindura ngo mu ijwi cyangwa ikeka mpindura amajambo kabona umwana yashaka kuvugira ijambo mugabo ntararimenya neza nimba ariyo muri biya basi n'umuntu ufite ubwoba yuko niyakura azohava ahindura akava muri gospel akaja muri zijya zindi twumva ibyo nzoba nabigizemo uruhare gute ntasengeye umwana akarinda agenda mu gusenga ukabigisha ijambo ry'Imana adasohoka satani atavamo gutokesha satani nama igikunda Sorija urakoze cyane umwanya wawe duhaye urakoze gupataza ubutumwa bwawe mu bandi kuko ubu ahisigeze menga ibintu vy'Imana ntibakibira cyane kandi bikenewe kandi igihe tugezemo ni igihe cyanyu cyane so urakoze cyane rero nize ko no hanyuma muzogaruka ndahari aho muzotubwira ijambo ry'Imana muze mutwigishe cyane byose turayikora so urakoze cyane rero ku mwanya waduhaye no turaryohewe rogira akajambo kanyuma ho kubasezera abakunzi bawe ndetse n'abakunzi bacu ba Stepmate indirimbo rero sinzi imaze igihe gitoya ndabatumirira kuyikurikirana urumva ko birakenewe ko mudufasha kuyipartager kugira ikiri abandi indirimbo imwe itarakwiza n'amezi 2 urumva ko tuba dushaka ko muyisangiza n'abandi rero turabatumiye cyane gukurikirana ibikorwa byacu ku mbuga zitandukanye ko mwabyumvise ni riri bahuti ku mbuga zose twavuze kandi ndabashimiye cyane shimira kwanza mwebwe mwaduhaye kano kanya haba ndashimiye n'abakunzi bacu n'abakunzi bino TV bazodukurikirana ushaka kudukurikirana no munsi cyangwa ejo hirya ejo umwanya wose uzodukurikiranira wumva ko tubashimiye barahezagiye cyane amen namwe mwarahezagiye cyane merci so mwakoze cyane mwe mwadukurikiranye abakunzi bacu nizo yuko ari ibintu byinshi muza kwakura inyigisho abantu mufise ingabire mugitinya kuziserura murahawe ikaze nini bahuti arabateye intege cyane yuko muto
mutonyageza ingabire zanyu kuko byose biva ku mavi ja ahantu usenge ubyereka Imana byose irabikora so mukomeze mugira ibihe byiza rero mukinga shoye kumaze kugira subscribe like ino video komata zanyu turazikeneye ziradufasha zikatwungura ibintu byinshi share ino video mu group atandukanye ndetse no mu bagenzi bawe so mukomeze mugira ibihe byiza turabakunda cyane ciao ciao